Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bavukanye muri Kristo Yesu, mudukurikirana mu kiganiro Saveur Divine. Ikiganiro Saveur Divine nta wundi muntu twamamaza dushira hejuru kiretse Yesu, umwami w'abami, umwami yaducunguye, yatubambiwe, yadupfiriye kandi yatuzukiye, yatuneshereje. Imana Data wa twese wo mu ijuru nihabwe icubahiro n'amashimwe, kandi turayishimira cyane ko yatuzigamye ikatugwanirira intambara nyinshi zagaragaye mu maso yacu n'izindi zitagaragaye. Turayishimira yuko duhumeka impwemu z'abazima, kandi ubwo n'ubuntu bwayo budasanzwe. Mu kiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana dusanga mw'ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, hariya mu gice ca 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe cyane. Ijambo tuvugana tuvuge tuti ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Ibi byanditswe tuvuga byahumetswe n'Imana ni Bibiliya. Bibiliya yose rero nta jambo na rimwe riri muri yo ritahumetswe n'Imana. Abayanditse babaye abana b'abantu, mugabo bari barongowe na mpwemu w'Imana. Imana niyo yabashizemwo iri jambo bararyandika, kandi ijambo ryose Imana yavuze, ijambo ryose Imana yaduhaye riri ngaha muri Bibiliya, Imana ntiyihenze. Yari ibona ico rizotumarira, aho rizodufasha, aho rizodushikana, aho rizodukura. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe byose rero byahumetswe n'Imana, kandi iri jambo rifise intumbero nyinshi nk'uko tubibona. Pawulo yabyandikiye Timoteyo, yaravuze akarorero ko bifise akamaro ko kwigisha umuntu. Mu byo yadondaguye dufatike icyambere cyo kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana niryo ryigisha kuri. Muri ino si yuzuyemo inyigisho z'ibinyoma n'ubuzimire, ahantu honyine dukura ukuri ni mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, kugira abantu b'Imana bikingire gutwarwa n'izo nyigisho z'ibinyoma n'ubuzimire. Dukeneye kuguma mu kuri kw'ijambo Imana yonyine yahumetse n'ino Bibiliya. Tugomba kugendera mu kuri kwa rino jambo ry'Imana. Ahandi yaravuze yuko riza
kandi ari guhana. Si guhana mu buryo bwo kudushira mu magereza, mu mabohero, si guhana mu buryo bwo kudukubita inkoni, si guhana mu buryo bwo kudutoza amande, ariko iri jambo niryo ritugondoza ku buryo tugera ahantu tukamenya amakosa yacu. Iri jambo Imana yahumetse rigera mu mitima yacu rikatwemeza yuko turi abanyabyaha, maze tugaca bugufi. Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo byose. Abayanditse bose mu bintu bigira Bibiliya igitabo gikomeye, abayanditse barageze ahantu bandika n'amakosa yabo. Iri jambo rero rigera ahantu rikatwereka n'amakosa yacu, maze tugaca bugufi tukihana, kubera dutsinzwe, tugondojwe n'ijambo ry'Imana. Ahandi yaravuze ko rigera ahantu rigatunganya umuntu w'Imana. Iri jambo riradutunganya, riraduhindura, rikatuzimurura, rikadukuramo ibipfuye, rikadushiramwo ibizima. Imana ishimwe cyane. Iri jambo iyo turyakiriye rero tuba twakiriye inzira nziza tugomba gucamwo, rituzanamwo ibizima, ribanje kudukuramwo ibipfuye, ribanje kudukuramwo ubuzimire, riradutunganya kubera n'ijambo ryahumetswe n'Imana. Ikindi naco rino jambo riza kudutoza indero nziza, nk'uko Pawulo yabibwiye nyene Timoteyo muri uno murongo wa 16 dusomye wo mu gice ca 3. Imana ishimwe cyane, riza kudutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe cyane. Niryo ritwereka inzira dukwiye gufata, ibibereye dukwiye gukora, ibyo dukwiye kwirinda. Imana ishimwe cyane. Ibyo dukwiye kuvuga. Imana ishimwe cyane. Pawulo yaravuze ngo byose turabyemererwa, ariko si byose bitugirira akamaro. Iyo rino jambo ry'Imana turyakiriye, tukaryizera, tudashidikanya, tudakekeranya mu mitima yacu, tukamenya yuko ryahumetswe n'Imana, ryavuye ku Mana, hari ibyo tutaba tucemerewe gukora, hari ibyo tutaba tucemerewe kugenderamo. Rino jambo niwaryakira rizokumenyesha uko ukwiye kwifata, uko ukwiye kwigenza, abantu bakubona batakubona, uri aho bakuzi n'aho batakuzi. Rizokwereka uko ukwiye kwambara. Imana ishimwe cyane. Rizokwereka yuko aho uzoba uri hose ugomba kuba umuco waho, ugomba kuhamurikira. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rero riza kudutoza indero nziza, tukifata uko bibereye abana b'Imana. Yarandikiye Timoteyo nyene muri kino gice ca 4 umurongo wa 3 n'uwa 4, reka ndawuvuge ko ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza bigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Imana idufashe cyane. Iki gihe twaramaze kucinjiramwo, nta kindi kintu na kimwe gishobora kuzoturinda muri kino gihe, kuzoduhakunesha muri kino gihe, kiretse kwakira iri jambo ry'Imana tukarigenderamwo. Ubu tugomba kumva inyigisho ngo viza, ngo cakira, ngo bigizwe ubu. Tugomba kumva inyigisho ngo Imana iguhaye umugore mwiza, ngo Imana iguhaye umugabo, ngo Imana iguhaye amafaranga, ngo Imana iguhaye imiduga, ngo Imana iguhaye amazu. Ariko bantu b'Imana, tumenye neza yuko iri jambo
ntitugomba kurikoresha mu nyungu zacu, ariko turagomba kuryakira uko Imana yariduhaye, uko Imana yarihumetse, kugira ngo ritwigishe, riduhane, riduhanure, ridutunganye, ridutoze indero. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rero ryahumetswe n'Imana, turyakire, riduhindure by'ukuri, ritwigishe, riduhanure, ridutunganye, tugire ingeso nziza. Imana ishimwe cyane, kandi ridutoze indero nziza, twifate nk'abana b'Imana, dushinga intahe nk'abana b'Imana, tugaragare turi ibyete, amakete yanditswe n'ukuboko kw'Imana, kuko twizeye rino jambo tukaryakira, kuko twizeye uwariduhaye, uwarituzaniye. Imana ishimwe cyane. Yesu abahezagire, Yesu abagire neza. Ndinginga Imana kugira ngo umwe wese yakire ijambo ry'Imana, rimuhindure, rimwigishe, rimukomeze, rimutunganye, rimurongore, rimumurikire. Imana ishimwe cyane, agirabemwo kugira ngo amenye uko akwiriye kwifata. Shalom, shalom.